Imyaka irenga umunani batakamba abo baririra bose nta numwe arerekana ko abababaye n'abanyagihugu bo muri karitiye Karurama iruhande y'ihinguriro ry'isima Buseko. Inumuko, imitigito n'imyotsi birabangamiye amagara yabo. Hejuru y'ivyo umutekano wabo ntukwiye kubera urwamo ruterwa n'amamashini y'iryo hinguriro. Abasuma babarara ku mugono ariko nibo bice n'ikanda bakavyuka babasahuye urukomba amazi. Uwavuba rero baheruka kwitura ni Perezida Ndayishimiye. Kw'igenekerezo rya 15 ukwezi kwa11 umwaka w'2023 abanyagihugu begereye Buseko barandikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bamwibutsa amagorwa barimwo kubera iryo hinguriro babana. Bamwibutsa ko yabahaye umuhango wo gukemura ikibazo ca Buseko. Ntivyatevye Perezida Evariste Ndayishimiye yararungitseyo intumwa. Abo basanze inkuru ari impamo, abanyagihugu batarira abusema. Inama yabereye mu kigo ca Buseko nyene. Umukuru w'igihugu yarigeze no gutumayo umushikiranganji wiwe wa mbere Gervain Ndirakobuca. Ku ntwaro ya Ndayishimiye, urwego rujejwe kugenzura ubuziranenge bw'ibidandazwa BBN rwaravuze ko ihinguriro Buseko rishobora kuba kaga ku magara y'abanyagihugu baryegereye. Abanyagihugu begereye Buseko babonye abajeje intwaro ataco bariko barabafasha mu 2022 barituye ubutungane. Buseko yaranse kwitaba muri sentare nkuru y'intara ya Cibitoke. Nyabuna itwara urubanza muri sentare ya Ntahangwa. Iyo sentare nayo ntiyigeze yumviriza abanyagihugu, yategetse gusa ko bokwitura ubushikiranganji bw'ibidukikije. Abanyagihugu bahavuye bungururiza muri sentare Ntahinyuzwa, ariko kuva mu kumunani umwaka uheze ntibarigera bumvirizwa. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira uko ikibazo cabo cabonwa ku ntwaro y'umuhisi Nkurunziza.